Ndabaramukije cyane bene data bakunzi ba Impamvu idahita TV na cyane mwebwe musanzwe mukurikirana ikiganiro igitondo gishasha igihe cyose kiba cyateguwe kitongera kigashikizwa na jewe Jean Imana irambona. Amahoro umugisha n'umunezero n'ibyo ndabipfurije bitangwa n'uhoraho mu byanyu no mu banyu aho muherereye. Ndafise amajambo ngomba ko dusangira muri kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi. Dusoma mu gitabo ca kabiri c'ivyo ku ngoma z'Abisirayeli, dusoma mu gice ca 21 umurongo w'10. Niwo ngomba ko dukuramo amajambo tuza kuganira ko kumbure, hanyuma duhave dusenga Imana, twiragiza Imana ibane natwe, duhezagire, tugirire neza, dufatiye kwa no majambo kandi dukuyemo icirwa ico Imana iganirije imitima yacu biciye muri ano majambo. Aya majambo rero, ijambo ry'umutwe rivuga ngo ibya Yehoramu umwami w'i Buyuda. Umurongo w'10 uvuga ngo uko niko abanyedomu bikuye ku bayuda gushikana bugingo n'ubu. Ico gihe ab'Ilibuna nabo baramugarariza, ni ukuvuga bagarariza uyu mwami Yehoramu, bamwikurako kuko yararetse Uhoraho Imana y'abasekuruza. Imana yacu nidutabare. Ijambo ndiko ndaronderamwo burya ngaha ni iri jambo nyene, mbere y'ubushatsi yocako n'umurongo, rivuga ngo bamwikurako kuko yararetse Uhoraho Imana y'abasekuruza. Imana yacu nidutabare. Aya majambo dusomye namwe mu majambo y'ivyabaye ku ngoma y'uyu mwami Yehoramu. Uyu mwami Yehoramu nawe ni umuhungu wa Yehoshafati umwami w'i Buyuda. Ngira ngo kumvira bahora bakurikirana bino biganiro byacu maza guca muvyibuka, turamaze kuvuga ukuntu novuga ngo ubwami bw'Abisirayeli, ryahanga ry'Imana, ubwoko bw'Imana ko muri munyemerere mvuye gutyo, ryigabuyemwo kubiri. Hakabaho ubwami bwa Yuda n'ubwami novuga ngo bwa Isirayeli, bw'Abisirayeli. Hakabaho ubwami bw'Abisirayeli n'ubwami bw'Abayuda, ariko mugabo mu ntango bose bari imiryango 12, navuga ngo y'abantu bamwe bakomoka kuri Isirayeli, ariwe Yakobo. Imana yacu ni dutabare. Ntituza kubigarukamwo cyane kumbure impamvu byagenze gutyo, ariko ivyo bijemo kubera yuko ngomba kuvuga yuko kino gihe bari bamaze kwigaburamwo kubiri. Habaho ubwami novuga ngo bw'Abisirayeli bwari bugize buhurikiyemwo imiryango 10 muri ya miryango 12 y'Abisirayeli. Habaho n'ubwami rero bw'Abayuda, aribwo bwari buhurikiyemwo imiryango 2 muri iyi miryango 12 yose ikomoka kuri Yakobo. Murazi ko Yakobo yavyaye abahungu 12. None rero ngomba kuvuga iki mbere ko twinjiramo sawasawa mano majambo. Muri rusange ukurikiranye usanga ubu bwami bw'Abisirayeli bwa Isirayeli bwari bufise icicaro i Samariya, ni ukuvuga umugwa mukuru i Samariya. Muri rusange abami bose babutwaye batwaye nabi, bagize ingeso mbi, babaye abantu babi, bakwegeye abanyagihugu, abenegihugu mu vyaha vy'agahomerabunwa. Imana yacu nidutabare. Ariko muri rusangi abami bo kuri no kote y'i Buyuda, novuga ngo abo nashoboye gusoma, naripfuje ko tuzobigaruka ko kumbure ngira ngo turabe ivy'ingoma z'Abisirayeli. Murazi ko cagihe Yesu Kristo yagomba duge mw'ijuru, bamubajije ikibazo ngo mbega iki nico gihe ugomba ugarukane ingoma z'Abisirayeli? Nari nipfuje ko tuzogaruka tukaraba ibyaha by'agahomerabunwa byagiye biba ku ngoma z'Abisirayeli n'ingaruka mbi byabakwegeye, kugira ngo kumbure umuntu wese yumve ko igihe cose habaye kumbure uburongozi bubi, habayeho kuzimirira mu byaha, hama hariho ingaruka mbi
Imana yacu nidutabare kugira ngo umuntu wese mucajejwe, umuntu wese mucarongoye nk'umurongozi. Hari umukuru w'igihugu umwe numva bahora bakunda kuvuga ngo yavuze ngo ntawe uzopfa adatwaye. Imana yacu nidutabare, udatwaye ikomine aratwara izone, aratwara umutumba, udatwaye ibi aratwara mu ishuri akaba derege mu ishuri, hanyuma udatwaye ahatwara muri korale ukaba umushefu do korale, ukaba umukuru w'abasenzi, ukaba umukuru w'ishengero. Bitabaye n'ibyo mbere banashaka uraba n'umukuru mu muryango wawe, ukaba chef de la famille, ukaba umugabo mu rugo. Urumva rero ko aho umuntu ashobora gutwara ni henshi. Imana yacu ni dutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, biriye singomba kubitaramo kuko murabizi ko nta mwanya wabyo dufise muri kino kiganiro igitondo gishasha. Tukifuza ko kimara umwanya munini y'amasaha n'amasaha. Hari ikiganiro kumbure kizoba gihariwe inyigisho sawa cyitwa umutima w'ubugingo, nico twifuza ko kumbure ngira ngo umuntu yoza azabona no kwigisha. Rero hanyuma ukeneye kwiga wese akicara agafata akakarenda agakaramu, hanyuma rero umuntu akagerageza kumbure naho nyine muri ico kiganiro bidasubira ku munota mbara amasaha 5 ariko arigisha. Murazi yuko ubuzima burazimvye muri kino gihe, umwanya n'inzahabu, umwanya n'amafaranga. Kugira ngo umuntu muronke aguhe isaha 2 ariko yumviriza ibintu byawe yahagaze ibikorwa vyiwe ntivyoroshe. None rero aya majambo dusomye rero, uyu n'umwami novuga ngo mbere aho ngo aza nkaho ngo novuga ngo niwe wa mbere kuri no kote rero y'abami b'Ubuyuda yakoze ibintu by'amahano, yakoze ibyaha. Kandi ukurikiranye uyu mwami yitwa Yehoramu yarasubiriye se, kandi se umwami Yehoshafati yari umwami mwiza akunda gusenga. Niyo igihugu ciwe gitewe yakoranya abaririmbyi ngo bagashazisha ukwera, bakaririmba, bagasenga Imana. Iyo ahuye n'ikintu kimuteye ubwoba akaranduka umutima, yacagira ngo umwete wo kurondera Imana. Biratangaje kubona mu nda y'umwami mwiza nk'uyu yubaha Imana, yari afitanye imigenderanire myiza, haboneka umuhungu wo kumusubirira ariko agaca bumumenja, akamenja, ni kuvuga ngo akamenja nk'amaconco. Ntibyumvikana ariko kandi bibaho no muri kino gihe. Ukurikiranye bashobora gusanga abakozi b'Imana bakorera Imana mu mwemu no mukuri, abantu bose bavuga ati naka n'umukozi w'Imana, naka Imana imuhezagire. Mugabo ugasanga abana biwe barabaye ndansi, ugasanga n'ibigaba. Mbere ubundi yavuze ngo muri rusangi ngo abana b'abakozi b'Imana ngo bakunda kuba ivyane. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero Yehoramu ngo yimye afise imyaka 32 agiye ku ngoma. Murumva ko atari umwana, yarakuze, yaraciye ubwenge. Hanyuma ngo agiye ku ngoma ngo yigira gakomeye, yigira igihangange, yigira jokone, yigira kibirenge, yigira ngo umuntu adasanzwe. Hanyuma kandi naze Satani yarafise umugambi mubi winyegeje inyuma y'uwo mwami. Satani yarafise ikintu gikomeye yariko arategura biciye muri uno mwami, kuko burya igihe cose umuntu akora inabi, igihe cose umuntu aba umumende, igihe cose umuntu aba inkozi y'ikibi, haba hariho impwemu mbi iriko iramukoreramwo, haba hariho impwemu mbi, haba harimwo ibisigo, munyemerere mvuge gutyo, biba biriko biramukoresha ubwo bukozi bw'ikibi, kuko haba hariho ikintu c'umugambi mwiza w'Imana Shetani agomba kuburizamo. Kino gihe rero nakurikiranye neza asanga hariho amajambo Imana yari yarasezeraniye mu mwami Dawidi avuga ngo wewe ku ngoma yawe, mu nda yawe, mu muryango wawe ntihazokwigera habura ugusubirira ku ngoma. Byasigura mu yandi majambo ngo wewe ubaye umwami, kandi mu nda yawe nguhaye amahirwe y'uko abagukomokako hatazokwigera habura uwusubira ku ngoma. Mu yandi majambo, uhereye none gushika ibihe byose ingoma ndayihaye wewe n'uruvyaro rwawe n'abagukomokako. Ntihazova abatare ngo haze ngo abataga ntumbazi, kwa kunyine tuzi mu habayeho ntuzeye ugasanga havuyeho iyi tribe canke iyi clan hajeho iyindi ntumbazi, ibintu nyene nk'ibi.
byasigura ngo hazokwama hatwara abo mu nda yawe, ntuzoba imponyi kugeza aho wobura uwugusubirira ku ngoma, ntuzigere ukubitwa kudeta ngo habure uwugusubirira ku ngoma. Oyaye, ingoma yawe ntawe uzoyikwaka, ntawe uzoyikunyaga, ntizigere ihirikwa ibihe byose. Imana yacu nidutabare. Satani rero yinyegeje muri uno mwami Yehoramu, yagomba yuko hazobura uzosubira ku ngoma mu muryango wa Dawidi. Ibyo nabyo kugira ngo bikunde, iminsi yose kugira ngo Satani ateshe umuntu amasezerano Imana imufise ko, isezerano ryo ubwaryo Imana yasezeranye, Satani nta bubasha, nta bushobozi, nta burenganzira, nta jambo afise kuri iryo sezerano ngo abe yorihindura habanamba. Ariko icyakora ni ikihe? Aragenda akazunguruka wa muntu akamukoresha ibyaha, kuko azi yuko icyaha gitandukanye umuntu n'Imana, gutyo bigaca bikunda uyu muntu ntazoshike ku masezerano Imana yamusezeraniye. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cyacu tuno munsi. Hanyuma rero ngo yigira gakomeye, yigira igihangange, yigira kibirengeye. Icabaye n'ikihe? Ngo yaciye afata abo bavukana bose, ni ukuvuga arabica, yica abo bavukana bose. Ariko mugabo nawe ngo kubera ko baba ngo ntirumarira Imana, nubwo byagenze gutyo ntibyakunze yuko ku ngoma yiwe cyangwa se ya Dawidi haburamwo n'umwe yogirane yozomusubirira, kubera ko urumva nawe yareka arabyara, kandi uwuzomukomokako dutomboye ntabe inkozi y'ikibi nka se wiwe, naho bavuga ngo intango mfizi y'intama ikendera nka se. Birumvikana ko muri yarinye muri wa muryango n'ubundi ukomoka kuri Dawidi haba habonetsemwo uzosubira ku ngoma. Ngo yica barumuna biwe bose. Ijambo ry'Imana usomye muri ano majambo ngaho bandanije, usanga ngo abo barumuna biwe bose, ni ukuvuga abahungu ba Yehoshafati umwami yapfuye umuhisi, ngo basumbye ingeso nziza uyu Yehoramu, kuko iyo hagumaho abo bafise nova mu ngeso nziza, kumbure hari guhava havamwo umwe akaba umwami, kuko Imana yoyo yishe uyu mukozi w'ikibi, inkozi y'ikibi. Ariko ngo arabica bose bo bavukana. Imana yacu nidutabare kugira ngo bikunde yagukirwe, yigenze uko agomba, yitware nk'impene yo muci. Hanyuma ikindi naco nakusomye nsanga muri ubwo bukozi bw'ikibi, ngo burya ngo yari yarongoye umukobwa wa Ahabu. Ahabu nawe yari umwami w'Abisirayeli, no kuvuga yahwayome y'Abisirayeli ihurikiyemo ya miryango 10, no kuvuga bose ni bamwe mu ntango, ariko bahavuye bicamwo kubiri. Rero ngo yari yarongoye umukobwa wa Ahabu. Uwo Ahabu nawe yabaye inkozi y'ikibi. Ku ntwaro yiwe hasenzwe ibigirwamana, ku ntwaro yiwe niho tubona umwamikazi Yezebeli ingene yagwanije abavugishwa n'Imana, mbere ngo akabica bose. Cagembye tubona yuko ngo Eliya yasenze avuga ngo mu bavugishwa nawe bose ni jewe jenyine nsigaye. Imana yacu nidutabare. None rero ndabona umengo duhava dusanga tuko dutwara umwanya munini cyane, atariyo ntumbero yari twari dufise. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero kandi ngo ntiyishe abo bavukana bose bonyene, ngo yice ngo n'abandi ngo baganwa bamwe baba mu nda y'ingoma. Imana yacu nidutabare, ko murazi yuko kumbure umwe araragwa ingoma, mugabo abandi bose bavukana baca baraga ibindi, ariko uba umwami usubira ku ngoma yase akaba umwe. Abo bandi bose ngo yagiye aragirane, arabica, arabahonya. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cyacu cuno munsi, rero usomye ku murongo w'indwi nkavuga ngo mugabo Uhoraho yanka guhonya inzu ya Dawidi kubw'isezerano yari yasezeranye na Dawidi, ko azomuha itara rizokwama ryaka mu ruvyaro rwiwe ibihe
ridashira. Imana yacu nidutabare. Iki gihe ngo akora bino byaha, akica, bagatwara nabi abantu, akabakwegera mu byaha byo gusenga ibigirwamana, mu byaha byo gukwegera n'ayandi mahanga y'ikinyabyaha, imico y'igipagani ikinjira mu bwoko bw'Imana. Imana byarayibabaje mbere ku buryo wamengo yomukuraho, ariko mugabo uyu muntu yamaze kwica abo bavukana bose, ninde atasubira ku ngoma? Byari ngombwa yuko Imana, kuko hariho isezerano ntabanduka, isezerano ry'intahava yasezeraniye Dawidi, Imana biba ngombwa yuko umwihanganira kubera isezerano rya Dawidi. Nayo ubundi atari iryo sezerano rya Dawidi, Imana iba yaramukuyeho. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero no kuvuga ngo uyu mwami Yehoramu nako bigenda gutyo. Rero ico nari ntumbere kuvuga muri wa murongo w'10 twabonye havuga ngo uko niko abanyedomu bikuye ku Bayuda gushitsa na bugingo n'ubu. Ico gihe ab'Ilibuna nabo baramugarariza, bamwikurako, kuko yararetse Uhoraho, Imana y'abasekuruza. Imana yacu nidutabare. Kino gihe rero ni ukuvuga ngo hariho ibihugu byari byaratsinzwe n'ubwami bw'Ibuyuda. Twabonye yuko bwahora butwarwa n'Yehoshafati, umwami mwiza, kandi mu gihe cya Yehoshafati ngo habayeho impore. Imana yamubwiye neza, Imana yabanye nawe. Twavuze yuko yakunda gusenga, yarondera Imana. N'igihe igihugu kiwe gitewe yacasenga Imana, akavuga ati none Mana, duhagaze mu masezerano, si wowe wavuze uku nuku, si wowe wasezeranye ibi n'ibi. Imana yacu ni dutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cyacu tuno munsi. Rero hanyuma ngo bya bihugu rero urumva muri ico gihe byaba byatsinzwe n'igihugu, novuga ngo byaba bisa nuko bimeze nkaho mengo ni bikoroni bya kijya gihugu cabitsinda, cabinesheje. Ni nkuko novuga ngo nk'ubu nka Amerika irakomeye, canke nk'Uburusiya, Ubushinwa, kumbe Ubuyapani, za Korea n'ibindi bihugu bitandukanye. Ugasanga rero hari ibihugu byagwanijwe, dufate n'ico gihugu kimwe muri ibyo byose ndondaguye, hanyuma gitsinzwe kigaca cemera kwisaba ico gihugu cabatsinze. Ni ukuvuga ngo caba kibayeho kidafise independance totale, kitigenga muri byose na hose. Ugaca usanga ngo hariho amashikanwa iki gihugu catsinzwe cemeye kuba, novuga ngo munsi y'uburongozi bw'ico gihugu canesheje, hakaba hariho amashikanwa, amakori gitegerezwa gushikana buri mwaka kuri cya gihugu cakinesha, kugira ngo bikunde bigirente ntikizohave kiza kubatera, caca kibareka bakidegembya. Mugabo hakaba hariho amahera kanaka, ibintu kanaka, amashikanwa kanaka batanga buri mwaka. Iki gihe rero ngo Yehoshafati apfuye, hagasubiraho umuhungu wiwe, bya bihugu byose ngo bica biriyonkora, biramuvako. Imana yacu nidutabare. N'ahantu rero nagomba ngo duhagarare, hanyuma tujye dusengera Imana. Nagomba kuvuga ngo uyu mwami Yehoramu ngaha byatomowe neza ngo kuko yararetse Imana y'abasekuruza. Kubera yuko Imana y'abasekuruza, Uhoraho Imana y'abasekuruza yarayihibye, yararetse kubaha Imana, byatumye n'ibyo yahora aganza, n'ibyo yategerezwa kuganza, ibyo yategerezwa kugaba, byatumye bimwiyonkora. Abo yahora aganza baramugarariza, abo yahora ategeka, abategerezwa gutanga amakori buri mwaka, baca ngo baramwiyonkorako. Kandi kumwiyonkorako no kumugarariza ngo byarakunze. Icatumye rero kumwiyonkorako no kumugarariza bikorwa kandi bigakunda, bigacamwo mu yindi mvugo, ni kubera yuko ngo yari yaretse Uhoraho Imana y'Abisirayeli, Uhoraho Imana y'Abayuda, Uhoraho Imana y'abasekuruza. Mu yandi majambo bigomba kuvuga ngo iyaba yagumye yubaha Imana, iyo adahitamwo kureka Uhoraho Imana y'abasekuruza,
iyo aguma yubasha Imana, iyo aguma akora ibikorwa byo kugororoka, aka gasuzuguro, kano gakengegwe, kuno kwiyonkora na kuno kumugarariza kwagizwe na bino bihugu, novuga ngo byari byarisabye ubwami bw'abayuda, ntibyari kuba gutyo, ntibyari gukunda. Isoko ikomeye, ibanga rikomeye ryatuma bino bihugu biguma vyemeye guca bugufi munsi y'uburongozi bw'intwaro y'abayuda, ni kubera Imana, uhoraho Imana y'abasekuruza niyo yatuma bikunda, niyo yabashirako igitinyiro, niyo yatuma bubahika bakaba abubahwa. Imana yacu nidutabare. Ariko mugabo, bino bihugu bimaze kubona yuko umwami asubiriye Yehoshafati wahahora, uyu mwami aje nawe akora ibyaha, baravuga bati icabakingira kirabavuye ko Imana yabo yari yatumye batunesha, ni kubera yuko iyo Mana yari ibashigikiye, barayubaha, bayikorera neza. Ariko ubu ko haje umwami atubaha ya Mana, kandi amateka dufise yabo akaba ari amateka avuga ngo igihe cyose muzogwana intambara ntizoba ari iy'iwanyu, mwebwe muze mwihagararire gusa, mutantaye, mutampemukiye, nzobagwanira, nzobatabara, nzobagira ab'imbere, sinzobagira ab'inyuma. Imana yacu nidutabara. Baravuga ngo ubu rero birashoboka yuko twiganzura, ubu birashoboka yuko tugarariza abayuda bigakunda, kandi ubu naho botugwanya ntibazodushobora. Imana yacu nidutabara. Kandi urabe muri no mirongo iri haruguru gatoya, imbere yuko dushikira kuri no murongo w'10, usanga yaragerageje ngo agende kugwanya abanyedomu, yibaza ngo hava asubira kugira yandi kubanesha, ariko biranka, ahubwo ngo baramuhatsa, aca ahantu anyororomba, ahunga yiropeya. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cyacu cy'uno munsi, sinzi ibihurimwo, sinzi intambara urimwo, sinzi amakuba urimwo, sinzi amagaragazwa urimwo, sinzi ko ari ubukene, sinzi ko ari ubushomeri, sinzi ko ari ibyago by'indwara ziza novuga ngo urutavanako, sinzi ibihurimwo, mbere uvuga ngo ni ibihe by'imikoshi, ni ibihatakana na kimwe gicamwo. Imana yacu nidutabare. Ukaba urondera ntibikunde, urondera ntibicemwo, udepoza ntibikunde. Imana yacu nidutabare. Nzanywa no kuvuga ngo uyu Yehoramu icamukwegeye yataye Imana yahora asenga, yataye Imana y'abasekuruza, yahebye Imana uhoraho umuremyi w'ijuru n'isi, yibaza ngo kwigira gakomeye, kwigira jokone, kwigira igihangange bihava bituma aroranirwa. Ariko ntiyamenya yuko ibyahora bicamwo, ibyahora bikunda, byahora bikunda kubera hakiriho kubaha Imana, hakiriho kugendera mu masezerano y'uhoraho Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cyacu cy'uno munsi, mbere ko dusenga rero nagomba ngo usuzume, urabe mu byo uri kuracamwo, urabe yuko utahebye Imana, urabe yuko utasubiye inyuma, urabe yuko amasezerano wahawe n'Imana ukiyagenderamwo, urabe yuko uko wakorera Imana, uko wubaha Imana, uko wumvira Imana, wowe ukibihagazemo neza. Kuko naho ntabizi neza, birashoboka yuko wohava usanga nawe uri muri kino kibanza uyu mwami Yehoramu yarimo muri kino gihe, ugasanga hari ibyago urimwo byakwezwe n'ibyaha, ugasanga hari ibyago, hariho amakuba, hariho amarushwa, hariho ibitagenda neza uri kurahura nabyo, kubera yuko wiyonjoroye, kubera yuko wavuye mu masezerano y'Imana, kubera yuko usigaye ukora nk'ibyo abandi bose bakora batubaha Imana, kubera yuko wataye Imana. Guta Imana gukwega ibyago, byanke bikunde, bitebe bitebuke,
iyo umuntu ataye Imana nawe hariho ibyago ahura nabyo. Imana yacu nidutabare, kubera yuko uburinzi bw'Imana buba bwamaze kuva kuri we. Imana yacu nidutabare. None rero bene data, ntibiva mu gushimika kwacu, ntibiva mu kuvuga umwanya muremure, ntibiva mu gusemerera cyane, ariko biva mu nkomezi zinyegejwe mu ijambo, rica mu gutwi rigaserukira mu mutima, hanyuma rigaca rikwereka ko hariho ibintu nawe wakorokeyemo bitameze neza. Imana yacu nidutabare. None nano majambo nari mfise ngaha twabonye ngo bamwikurako kuko yaretse Uhoraho Imana ya ba sekuruza. Mwene data, usuzume urabe kutoba wararetse Imana, kuko kureka Imana gukwega ibyago byinshi, ariko hamwe woguma Imana, nimba wari warayiretse ugahitamo kugaruka, byosubira bikagenda neza. Imana yacu nidutabare, byosubira bigacamwo. Imana yacu nidutabare. Nibuka mwene data araho, kumbure binkundiye nkamuvuga mu buryo butamenyekana, byo bibaye byiza gusoma kubera ngomba gusa ko kaba karorero. Yigeze kubaho mu bihe yari afise uburyo, yari afise amahera, yari afise akazi kamuhemba neza, kandi yama mu mamisiyo hanze. Hanyuma rero mu nyuma aravuga ati ndabyo ibyo maze kuronka ifoka amene ko nduhuka. Kandi yari yize n'amashuri wanashaka make yari na menshi. Ni ya mashuri avuga ngo ni A3, icyo gihe ngo biga 11, ngo bareza muri 11 niko nibaza, nimba mbyibuka neza, ariko ubu ntayagihari A3. Hanyuma murumva ko iyo diplome itari na ndende, ariko umugabo yama hanze. Hanyuma rero arahagarika akazi, akora iby'iwiwe, agira ibintu by'amahinguriro y'ibintu bimwe bimwe gutya ntiriwe ndavuga. Arabaho nyine, arabaho kabisa, arabyibuha. Yarasigaye afishe indigereza hariya. Gihe kimwe twigeze guhura ngiye mu masengesho mijoro nyagihe, acarambira ngo ariko ndagorora imitsi, ukubera ko nyine gusanga nyine ngo ntagendagenda n'amaguru nyine ngo urumva gusanga ari hatani ngo birahuragura, ariko ibose kigereza hariya. Hanyuma rero mugabo mu nyuma abivanga n'ibyaha, maze kuronka amahera, maze gutunga agatunganirwa, asigaye aranguza ibintu toraba abantu batondiwe kurangura. Hagera igihe rero akorokera mu ngeso z'ubusambanyi, aja mu bagore. Ari umuntu yahoze asenga mbere n'amasengesho menshi wanashaka. Wasanga ashobora gusenga amasengesho y'indwi yose atakintu na kimwe arya, atanikintu na kimwe anywa. Muravyumva yuko uyo muntu yarisondesha, mu by'ukuri yarasenga Imana, yararondeye Imana. Hanyuma rero ariko mugabo amaze gukorokera muri ibyo, sambana n'uwabonye wese ibyaha by'ubuyobe bimubako, bya bintu byose biramuherako, imikoshi yakabaye yose ngiranye mubako. Hanyuma rero umunsi umwe rero ndamucako ndi muri bisi, nahatswe kumuyoberwa, gasigara akantu gato gato. Nikuvuga ngo afise taille française sindi, mugaye kavuga ngo afise taille iri kuri ndri. Abana bavuga ngo ibintu biri kuri ndri biri kwitaye, afise agataye kai tora barika genda n'amaguru. Nahatswe kumuyoberwa, yarafutanye, yarabaye nabi. Imana yacu nidutabare, kandi ntamuciriye urubanza kuko ntari umucamanza. Ndemeza neza n'isundi ibyo maze kubona, n'ibyo maze kumenya, n'ibyo maze kumva. Ibyo bintu yakorokeyemwo birahagije kugira ngo bibe byomutera umukoshi, hanyuma abe yokena, abe yosurima, abe yokoroka. Na cyane cyane ko wumva we yarabikorokeyemwo ataye Imana. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cyacu tunamusonere nano majambo, nagomba ngo urabe neza yuko utataye Imana. Nimba warataye Imana, niyo mpamvu ibyo warufise ku bushobozi byose bitagishoboka, bitagikunda. Wabona umengo warize, waranonosoye ibyo kudandaza, waranonosoye iby'imigabo n'imigambi, ibintu by'ama business and management n'ibindi. Wabona umengo wewe wari umuntu wa mbere ushobora kwidebura bigakunda, ariko mugabo byase muri kino gihe. Kubera iki? Warataye Imana. Imana yacu nidutabare. Aho n'umwe uwundi nawe nobwira n'umuntu kumbure ari mu nzira yo guta Imana, ari mu nzira
abonye ageze asona poje, ageze ahantu novuga ngo hariya kwisonga, nk'uko uyu ngo yabonye yimye agiye ku ngoma ngo aca yica abo bavukana bose, kandi banashaka ngo bamusumbya n'ingeso nziza, bamusumbya kugororoka. Imana yacu nidutabare, kubera burya ikibi kigwanya iciza imisi yose. Imana yacu nidutabare. Rero ukaba kumbure utanguye kugabanya, ukabona umengo uri bize cyane, ufise ibigufatiriye vyinshi, ubu umengo nyine ntiwobwitonda imisi yose, ntiwobwifata ya myanya wahora ufata, ugasanga umengo ibyo wahora wumvira washira mu ngiro mu kubaha Imana kwawe, ukamengo byari vya kiriyaga, byari vya bariya, ubu waraciye ubwenge, ubu hariho za donc d'ailleurs na normalement. Nagomba kukugira inama ngo ntuhirahire ngo ureke uhoraho Imana yawe, kuko niyo yatumye bikunda, niyo yatumye ushika aho hantu, niyo yatumye ibyo ukora bicamwo. Niwareka uhoraho Imana yawe, byose bizodabadangana, bizokwiyonkora kuri wewe, bizokuvako, bizokugarariza. Niwahora kubaha, ntazosubira kukubaha. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu tunomose, mbega none bimeze gute? Wisunza n'amajambo twumvise, ukisunga n'ingene ibyawe bimeze, uko wifata, uko witwara, uko wigenza, ubwo by'ukuri urumva ukiri mu masezerano y'Imana, urumva ukigendana n'Imana, urumva ukubaha Imana kwawe kuko imeze nk'uko byari bimeze ca gihe yagusezeranira bya bintu. Raba nimba warayivuyeko, uyigarukeko, nayo izokugarukako, kandi byose bizosubira kuba rétabli, bisubire kumera neza. Hanyuma kandi nimba wagomba ubivemwo naho, raba ntuhirahire ngo ubivemwo, ahubwo shishikara wubaha Imana, wicishe bugufi, uyumvire, uyikorere. Imana yacu nidutabare. Twagiye tubona abantu batararonka amahera, ugasanga baraciye bugufi, bamaze kuyaronka bagaca batagakiza ngo bijya ngo ni by'abantu batize, ni by'abantu batararonka amafaranga. Ibintu nyene nk'ivyo, mbere kumengo n'abasenga basenga kubera ko baba bashaka ngo baronke amafaranga, ariko wewe arayafise, ntaco uza gusaba Imana. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, nakugira inama rero ngo urabe ntureke Imana, kuko kureka Imana, kureka uhoraho Imana yawe, nta ciza kizokuviramwo, nta ciza bizokuzanira, uretse ko n'ibyo wari ufise vyose bizokwiyonkora kuri wewe, bikakuvako, bigahera amazima yongo. Imana yacu nidutabara. Usomye aya majambo ukabandanya, usanga ngo uyu mwami Imana yararetse aterwa n'indwara yo mu mara, kandi byaraje mu buhanuzi, arabibwirwa yuko azogwara indwara yo mu mara ari izomuhitana, ngo amara ngo agasandaba, ibaze kugwara ibyo mu nda bikakuvamwo, bigaseseka hanze. Imana yacu nidutabara, kubera yuko utumviye Imana, utubasha Imana. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu tunomvuna n'amajambo rero mu ntunge, nakumbure mbona ko umengo umuntu yafashe umwanya utari muto, ariko nari numva nagomba gusangira namwe aya majambo ngo urabe yuko ukiriko ugendera mu vyo Imana igomba, ukora ivyo Imana igomba. Aho niho bizogenda neza. Bitabaye gutyo, ibyago bibunze kurugi, kandi niwe byipfuza. Mwene data ukwiye kubinesha, ukwiye kubaha Imana, kumvira Imana, kutareka Imana uhoraho umuremyi w'ijuru n'isi, yatumye uronka uwo mugisha wose. Mwami Yesu, tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise, atubwiye umuntu yagutaye, yakuretse, hanyuma ngo bikamenyekana yuko yakuvuyeko. Abahora bamwubaha bose, abahora bishikana kuri we, bagakubita inkuru hasi, bagaca bugufi, baca baramwiyonkorako, baravuga bati uyu muntu ko yataye Imana, ubu rero birakunda ko tumugarariza. Icahora gituma tutamugarariza ngo bikunde ni uko yari akiri kumwe n'Imana yiwe, none ko atagicuditse n'Imana, ubu rero birakunda ko tumugarariza. None rero umuntu wese yumvise n'amajambo ashobora kubona bari mu bihe ibintu bitariko biragenda neza, kuko nawe yakuvuye ko, yakuretse, yagutaye.
ariko iri jambo rimuhamagarire gusubira gucudika nawe kugira ngo bikunde asubizwe mu kibanza yahoramwo, ivyamwumvira bisubire bimwumvire, ibyo yahora akora bigacemwo bisubire bikorwe bicemwo, bikunde bipase bigende neza, kuko azoba yemeye gucudika kugira kandi n'Imana yiwe. Urakoze rero umuntu yemeye kwihana aho yavuye akagwa agasubira inyuma akananirwa mu rugendo, ndamusengeye ngo mugwize ko imbabazi nk'uko azaturishije akanwa kiwe, akaba yemeye kwizera aya majambo, umugirire neza usubire uretablise ibyo yahorana byamuvuye ko yanyazwe yatswe, maze asubire mu mugabane w'abantu bacuditse n'Imana, bikundi ibyiwe byose bisubire bigenda neza bibe nk'umugisha. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu niho tubisabye tubyizeye, amen.